amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese muri ko mudukurikirana aho muri hose mu gihugu cyacu Burundi cyane bari mu gisagara ca Bujumbura no mu congora yaho tubahe kaze mu kiganiro kimeze neza kabisa ikiganiro c'umwotsi ikiganiro mukunda nkuko tubizi nkuko mutwereka ikiganiro tubahereza Frambo mwico kiganiro aho tubahereza ibibazo bitatu ugitora tumuhereza Frambo yitahanira yima abandanye yimererwa neza ariko kandi twaba dufise n'ikibazo kigira kane ca kibazo kimeze neza kime kiri très trop ca kindi tukubaza ngo hari angahe mu ngodo mwigana tuno musi rero nkuko muvyumva kuyijwi ni jewe Olivier Man Papa Frambo aho natewe iteka nkabandi kubina abantu muza guhava mumenya mukanya mu bihinga bw'ivyuma hakaba ariyo King Leandre atudugiriza akazi gatoya tumira mate ahandi tugaruka tuheza Frambo mwana yamwimererwa neza nkuko twabibabwiye turi mu kiganiro Frambo kiganiro kimeze neza kiganiro cyo kubaheza Frambo mwebwe mudukunda tugumana ku mwanya uno musi rero n'ibintu bimeze neza n'ibintu biri très trop nkuko musanzwe kuba muba mubimenyereye uno musi rero ibintu bimeze neza nababwiye ko ntari jenyene twatewe iteka hano muri studio za Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu nakire mugenzi wanje twari kumwe guhera nkeka ku musi wejo ariko si umushitsi n'umuntu dusanzwe kwana kuri Radio Kazoza FM ijwi ni ryarindi muramumenyereye n'umuntu afite amateka menshi cyane umuntu muzi akunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi nkeka nabari mu mahanga ijwi giwe bararizi ni wa wundi abantu bumviriza ijwi giwe karabadasinziriye wa wundi yaturaza amajoro tumwumviriza Marvin Linda kwakire muri Radio Kazoza FM ndakuramukije Mr Frambo nizira komeze neza kandi wagize umunsi mwiza kuva bugica yego cyane meze neza namwe mumeze neza nanje ni impore Imana yabikoze ngo dushika hano byo mu nzira ntibiba nta ubikontrola byo mu nzira ego ngira ngo mwamwumvise ndazi irijwe benshi bararizi baramaze kuba banarimenyera kandi azi ko benshi barikunda nanje ndimwo Marviniri tubahe ikaze muri Radio Kazoza FM urakoze cyane nkunda kuvuga ko muri no mwanya wa Frambo mba ndo mutumire cyane ariko umutumire mwiza kandi yiri umushitsi amaze gushika ahantu ucugira ko wakira abandi bashitsi bashasha duye kuri Fabrice no usanzwe ayoboye Come Burundi turaguhaye ikaze muri Kazoza FM murakoze cyane mumeze neza turanezerewe vraiment je tko turavuga numvise muvuga icongereza cyane ngira mwarabaye hanze jewe ni mu diaspora wo muri Australia nkaba ndiko narangura imigambi yanje ngaha mu Burundi aho ngira turaza kumenya turaronsi intango canke imbarutso ya Come yes cyane gose aho turayironse turi kumwe kandi na nundi mushitsi yitwa Amos aheze imyaka igera kuri 5 tubonanye sijya mbere n'ijya kabiri Amos karibu cyane muri studio za Kazoza FM murakoze cyane neza ko mukome tumeze neza Burundi mukomo nari sawa bashobona ari sawa kandi urabona kayaga gacari kajyanye waje mu mugambi wa Come Burundi twaje kubona ibyiza ariko barakoreka ngaha mu Burundi nkuko twari twabiyaze nuheruka ngaha na wewe tuvuga ati ko dushaka kubona ibyiza nkuko dukunda igihugu cyacu so twaje kuraba biriko birakoreka Mr Frambo wavyumvise ivyo bajemwo kandi wagaraye kuri Fablice kuva muri Australia ukaza mu Burundi ukazana icyumviro ca Come byakujemwo gute ni kubera ko wigeze kuhaza canke ntiwari bwahaza iki cagushizemwo umutima wa Come urakoze cyane ndanezerewe kuba ndi ngaha nawe udufati twisunze rero kuri Come Burundi ingo urabo Burundi jewe muri Australia maze imyaka irenga 15 rero kuva mu buto bwanje nagumanye igishika cyo kuba inkingi mu iterambere ry'isi muri iyo nzira rero narakoreye cyane mu bintu by'ubugenegene surtout music jewe ndi umurapere ikindi nacyo nakoreyemo cyane usibye my educational development nakoreye muri leadership narabaye president wa communauté
y'abarundi iri muri Victoria imyaka 4. Nongera rero nkorera no muri motivation and inspiration speaking, maze kugendera amashuri arenga amajana 7 muri Australia, muri Nouvelle-Zélande, muri Estimo, mu bihugu biri muri Southern Hemisphere. Rero because of the work, ibyo bikorwa byose nariko ndakora mu 2012 naraje ngaha mu Burundi nzaserukira ishirahamwe ryitwa Action Aid, ndi umuambasaderi waryo because the work I was doing for the Action Aid muri Australia, kubera ibikorwa bari musanzwe mukora muri Australia, exactly, cyane mu kubafasha muri fundraising, kubera urabona it's an international organization, it's an NGO, ONG. Ni ONG. Yeah. So rero shitse ngaha Action Aid yo ngaha ikiranyakira intembereza igihugu indwi zibiri. Turiko turaraba igihugu tukagenda hariya tukararayo nkaryoherwa, niho rero nagiye kubona ko twicaye ku nzahabu tutazi. Niho nagiye kubona ati ntibikabe ko turegwa n'umugani uvuga ngo uwambaye ikirezi ntamenye yuko kera, because this country is so rich and the beauty yavyo it's just enormous. Kino gihugu kiratunze gose, na cyane mu bwiza no muri natural resource. Rero ide ya Kamensi Burundi naho yanziyemo, natanguye kwandika izina rya Kamensi Burundi muri telefone yanje kuva muri 2012, muri uwo mwaka nari ngaha. Rero objective yari yuko ngenda babanyeshuri ngendera kuri ya mashuri muri Australia, babantu bankurikirana nkababwira ati ngo murire indege ndabatwara i Burundi, come and see Burundi, kugira baze babone Burundi, baba ambassadeur b'u Burundi, babone yuko there is a hidden paradise, paradiso inyegejwe. That's how I always describe this country. Rero kuva icyo gihe cyantangura gusanga tourisme ngaha ntibariko barayumva vuba. Niho ku by'ukuri ni naho naciye mbona yuko umenga na Australia iri kure ku buryo entere za Australia ngaha mu Burundi sikirenze. It's not like China or Russia, ndabona ati ndagerageza rero, because we was doing tour operations. Mugabo jewe nakuze aha rero ndiko ndavuga muri mu 2016 kuko inkuru y'umwana isubira inyuma. Mu 2012 kuva icyo gihe narabuze umwizegwa vraiment. Ndabura umuntu abo muri tuvuganye ni babandi bavuga ati no kugira tuje kwandikisha ishirahamwe zana ya taxi. I'm like, dude, I'm trying to cooperate with you, show me, nyereka interest yawe. So kuvuga yuko ngo nimba ndi hanze ngo cyumbonamo amafaranga gusa, kubera ngira murazi ko ivyo ari karakteri bagiye baraha ba diaspora cyane, which is old school really. Rero ico gihe ndabura umwizegwa kuko no mu muryango wanje ntabize beshi bariyo. So it was an issue. So nagumanye rero iyo ndoto muri jewe, rya zina riri muri telefone yanje, imyaka n'imyaka iragenda, nguma niyumvira Burundi mugasi mbona there is no common there is no startup point, birangora. Rero mu 2016 inyuma ya vya bihe bibi niho navuze ati no, this is too much now. Uko vyagenze nuko muri 2015 nagiye kugira tuwa mu gihugu cyitwa Estimo, cyanakigwa n'umukuru w'igihugu waho. Rero kubera nari umusitare ibiki n'ibiki, niho navuze yuko before doing the concert, nagize concert y'abantu barenga 200,000. Ndababwira ati nza kugira concert mubanje kuduza ibendera ry'u Burundi, kubera nari ndarifise, nari president wa communauté. Wanagiriye concert as rapper? Yes, of course, as a rapper, yeah. Rero ico gihe niho novuga ati haje ku by'ukuri narumvise ikigumbagumba kuri jewe, mbonye iryo bendera ndavuga ati why am I doing this but not for Burundi? Ni gute ndiko ndambika amateka ibindi bihugu, ni gute ndiko ndubaka iterambere ry'ibindi bihugu, yet my country kiracyari igihugu umenga abantu bose babona yuko kiri nyuma, kandi nzi no ko n'abavyeyi batubwira ati genda mu mahanga uzokwige umenye hanyuma uzana ubumenyi. Ico gihe rero inyuma y'ugo rugendo rwahinduye ivyiyumviro, nibaza ko ari Imana yambwiye ati mwananje hindukira usubire muhira, hindukira usubire guteza imbere muhira. Ubu rero waragarutse? Ubu naragarutse.
rero mu 2016 niho natanguye Come Burundi cangira imana mpura n'abajene tuvyumva kumwe rero tuca dutangura the company Come Burundi tuca dutangura rero motivation iri muri ya CS, muri ya tourisme mugabo as an entrepreneur you have to be dynamic in your growing. Mu 2018 niho nagira revelation yo kubaka igisagara yo kubaka ya ihishurirwa ndibuka jogiye nari niyagarariye kuri cafe Gurumba hejuru ndarabiriya misozi mbona ati imisozi itatsa amazu meza iyi misozi iki gisagara kitimwe imiturirwa ama etage maremare what's going on here niho rero naciye ntangura kuyimvira kuzana iyo development cyambona mu bindi bihugu birateye imbere niho natanguye ku drawing umugambi wo kubaka ibigwati biri hamwe twaragerageje igitega hano bitizege bavuzeho ko twarabasuma bavuga ngo turabaye scroll bavuga ngo banze twereka ayo mahera umuzungu yagutekeranye turagerageza ngaha muri oyuwa turiko turavugana na sipe finalema bavuga ati no yobaye mazu yo gupangisha ntiyoba mazu yo kugurisha ariko Kamenzi ubu murahari mukorera hehe nabahe bantu mumaze kuzana bakavuga bati twabonye Burundi mumaze kuzana abantu bangana gute igitigira kingana gute aho muvuga ati tuzanye abantu babona Burundi urakoze cyane Kamenzi Burundi birazwi na cyane rero Jesir nkuko mubyumva mu izina bisoundinga muri tourisme cyane mugabwiye kuraba the growth yagiye iratekinga Kamenzi Burundi ubu turi muri property development mu gated community aho turiko turuba nko muri Miriwari turiko turubaka Kamenzi Burundi village ikigwati cyambere nga mu Burundi kizwe n'amazu 28 nubwa mbere bibaye reference ni nka kujya kwa oyuwa haba hari clotire rero mubo tumaze kutembereza ngaha mu Burundi turamaze kwakira ingenzi zirenga nk'amajana 5 muri ico gihe cyose twagiye turakora aho twagiye turavuga rero imigwi twagiye turaja muri detail y'umwumwe ni haruhande ya Kamenzi ngwino uraba Burundi ingo urabe uburundi ni kihe kintu mu Burundi wese karumviriza ashaka kugerana akavuga ati Fabrice yarakoze kino kintu mu mugambi wa Come Burundi ibya mbere byo turamaze kugira amahiganwa yiratiro ngaha mu Burundi cyane cyane muri rya someni ya diaspora aho twagiye turakira aba diaspora tukabahuza n'amakampani yo ngaha bakaronka common ground mu gukora business development that's one ikindi cya kabiri twaragize programa twise Burundi Diaspora Educational Program and Philanthropy aho baba diaspora bari hanze tubereka abajene ngaha bafise imigambi mu giti ikeneye imitahe mito tukabafasha kugitegura iyo migambi neza baba diaspora bari hanze bakabaha ubwo buryo bwo kugira uwo mugambi ubona izuba nk'icyo kiri mu bindi twakoze tumaze kugendera ibihugu birenze bitari bike twavuga Australia kuko twarazanye abaje kuratika wa Burundi muri Australia turagenda muri Egypt turaja muri Netherlands tuja mu ma expo atandukanye twebwe Kamenzi Burundi du representinga private sector ngaha mu Burundi ivyo rero biri muri bikuru twagiye turagira n'ibindi byinshi byo dutwara umwanya naho nyine dukata kwa Amos muri Kamenzi Burundi we wakora Amos numufana wa Kamenzi Burundi mugaje Fablice personally numuhanuzi wanje rero ikintu mwomenya abagenzi turafise incabwenge z'u Burundi ziri hanze ubu Mr Amos turi kumwe sino muvugira ku ruhande n'umuhanuzi wa Merdora Ville yahaba none kubereke nanje atambera umuhanuzi urazi nk'uwo bamushize mu nzego z'u Burundi ngaha asha ngaho cabi Dubai mworabi byari karakora muri Amerika ko bitacabikora murumva ko ari ibintu bimeze neza cyane murumva ko ari ibintu by'amateka nkuko twama twabivuze ariko kandi Marvinili nibaze ko twokugurura umurongo kugira abafise ikibazo bashobora kubaza Amos canke Fabrice nimero ni yindi ni 70 23 23 23 canke 60 24 24 24 ariko kandi
nitukumija mu mushinga nta ijambo nigwanye oya murakoze Marvin ndibazagiye tuvuganye bwa mbere naje bwari bwa mbere nza mu Burundi urabyibuka ndongo ishyirahamwe twa tuvugane hariya muri Amerika dukorana cyane n'ugwaruka rw'abarundi novuga ati nk'uko Fablice abivuze ati umufana wa Come Burundi kubera abantu nk'aba Fablice batubereye sinzi kuno inspiration byitegererezo kumva yuko ngo twebwe nk'abarundi canke abugwaruka rw'abarundi cyane tutagize amahirwe yo kuba mu Burundi hari inzira yuguruwe kugira natwe dushobore kuza mu Burundi tuhabone nkuko nyene izina rivuga ati ingora Burundi ndibuka ico gihe twaragize ikiganiro ndakubwira ariko nafashe ingingo ubwanje jewe nyine cyane umwe ambwiye uvuga ati ngenze kuraba igihugu ukuntu kimeze kugira nanjye ndonke umuco kuvyo nshobora gukora rero novuga ati no felicita Fabrice byo bariko barakora ubwo batubera inspiration natwe kugira dushobore kuza try ibyo twakora telefone ku murongo Frambo allo agatelefone yavuye ku murongo ariko ofisa allo allo turabana mukije allo 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 turabumva ngira agatelefone biko biramugora ariko murabandanya guhamagara 72 23 canke kuri 62 24 ari cubaza Amos canke Fabrice ku murongo munywanyi ku murongo allo allo oui namahoro allo oui namahoro allo turasavye ko abantu muri ko murahamagara muhamagara mufisa akaradio hafi yanyu kugira ngo mushobore kumva retour mushobore kumva tuvuga kugira ngo dushobore kuyaga basigaranye umwanya muto muri studio turakira abandi bantu nka babiri gusa kugira ngo tuce dusiga inzira amavuta aho kandi Frambo yori aza kubandanya muyikurikirana Fabrice kuba waragiye muri hashe kuba mwarabonye ikorwa vya Kazoza FM na Imbere na Akadirisha Prod n'ikihe gicapo byabahaye mu mitwe yanyu murakoze ikintu cya mbere cyo nuko turabafana bakomeye cyane ba Imbere tukongera tukaba bafana bakomeye ba Kazoza Financial Group knowing ko nayo ari novuga tu imboneza ya yari mu diaspora Mr Claude rero ari mu bantu batwenspira rero ni kwa kundi bikorwa byabo bose bibe ibya Kazoza canke Imbere dutegerezwa kuguma tubikurikirana nico gituma rero twabaye abambere kuja muri hashe kandi twararyohewe cyane urumva ko ari ibintu bimeze neza ariko kandi ego nuko kudusana ko bararangiza Kamensi ikorera hehe uwo barondera iyo barondera gute murakoze cyane Kamensi Burundi biro yayo ni nimero 18 kuri avenue Boulevard Mwezi Gisabo ni ahantu hakujya ya Hopital Militaire cyangwa mu mbavu za api witwa ADB I believe nimero nayo jewe wari we wese ashobora kumvugisha kuri +25768 81 4704 ya Amos wewe kurondera yo gutora hehe ko wumva uri umuhanuzi najya shobora kundonguciye kuri Fabrice canke ushobora kundondera ku nimero ziwanje guteranya 1 5 ubusa 2 6 8 1 2 6 4 ubusa nimero zo hanze zanye zinanira gufata bazo kurondera kuya Fabrice ko kandi Papa Frambo ego sinzi ko hari akantu noba nibagiye ukagashirako hanyuma tukabandanya Jeff akabazo kamwe gusa ngo mamaze mushinga ntaye Amos ndagomba kubaza gusa ni igiki cyatumye mwiyumvira mufisa amabanga hariya muri Amerika ni igiki cyatumye mwiyumvira ko mugaruka ngaha mu Burundi nkuko twavuze ibikorwa ba Fabrice barakora canke nabandi nyene urundi rwaruka canke cyane abarundi babaye mu mahanga bamaze novuga ati bagarutse mu Burundi baratubereye amarembo kugira natwe dushobore kuvuga ati birashoboka neza cyane birashoboka
kandi iyo umutima wawe waba wegereye cyane aho wavuye umufise bijya bigomba gomeza kuvuga ati nshaka kuhabona cyangwa nshaka kuhashika kugira numve ukuntu hameze ukuntu haryoshe rero ibyo nyene nivyo bituma twimvira ati ivyo dukora hariya no ngaha birashoboka tugize ati tushobore kuza ngaha tubone kuntu novuga context yo ngaha imeze nuko ibiriko birakoreka ngaha atwoshobora kubigereranya canke kubishira muri ivyo turakora hariya turabe natwe ico twogira kugira twungurire igihugu batweretse ko hari ubundi ari ku murongo nkikayo bafise ikibazo ashaka kubaza allo namahoro amahoro ava ku murongo Marvin mbona no bashimira nukuri reka tumushimire Fabrice wakoze cyane kubana natwe wakoze kudusigurira umutima wa Kamwenzi Burundi murakoze cyane gose mani bahezagiye tubahe nikaze kandi muri radio Kaduza FM thank you very much Amos wakoze nawe kubana natwe namwe mwakoze cyane gose ariko viza mwatwemereye murabe ngene mutworoganiza murandondera tuzabivugana tubashimire gose reka nanje ndagushimire mwakoze kunyakira batumire reka nkore wa mutima mwiza wo guherekeza abashitsi ntihave bagira naho botsitara kuri escalier naho bazimenyereye nuko mwakoze cyane ndabahe nikaze kandi muri radio Kaduza FM nukuri murakoze mu kiganiro kuba mubandanya mutwizera mukadutumira niteka ntangere murakoze cyane mu buhinga bw'ivyuma batu